Ishirahamwe gishinze gutsimbataza amahoro n'iterambere rusangi mu gihugu c'u Burundi APADECO mu mpfunyapfunyo ryatunganije igikorwa co gutanga amaraso kuri uno wa mbere igenekerezo rya 24 Nzero umwaka wa 2022. Ico gikorwa rero kikaba kiri mu rukurikirane rw'ibindi bikorwa bizorangurwa mw'iyindwi. Bimenyimana Fabien aserukira imbere y'amategeko APADECO aramenyesha icatumye iryo shirahamwe ritangurira ku gikorwa co kwegeranya amaraso. Gutanga amaraso ishirahamwe APADECO tumaze kubitunganya turiko n'amakaminuza atandukanye. Uno musi tuzaba dutunganya ku ncuro igira ya 11. Uruhara rero wo kubanda kwigisha no gusensibiliza no kwegeranya amaraso kimwe n'ikigo SNTS ni igikorwa APADECO yafashe mu minwe ko twasanze amashirahamwe atandukanye kikorwa atagiha agaciro. Tubona ko vyangombwa ko natwe twoshiramo ingufu zacu mu gutera agacumu k'ubumwe, uruhara rwo kumenyekanisha akamaro akarusho ko gutanga amaraso, cane cane ko haraho benshi batitabira igikorwa co gutanga amaraso kandi tuzi yuko gutanga amaraso ubutanze ubuzima kandi ataruganda na hamwe ruhari rwo gutanga amaraso muri ino si haba kw'isi yose cane mu Burundi. Ni ukuvuga amaraso kugira aboneke bisaba ko aba ari umuntu akomeye ashobora gutanga amaraso ku bushake, gutyo bigatuma ashobora kurokora ubuzima bw'abantu bashobora kuyakina mu bitaro bitandukanye. Ndwaye Jerome akora mu kigo kijejwe kwegeranya no gutanga amaraso SNTS arasigura akamaro ko gutanga amaraso. Akamaro ko gutanga amaraso ni kanini cane. Uravye amaraso afasha abantu benshi, afasha abagore bibarutse bakabura amaraso bakabongerereza, afasha abana bagizwe bita anemi bakabongereza amaraso. Urumva umuntu agwaye akabura amaraso ubwo nyine ashobora kuba yitaba Imana. Rero urumva yuko abuze amaraso umuntu agendana yaronse kuri gusa kandi naho yo atanga kimwe aba umva ko ari ibintu bitoroshe cane. Ico gituma amaraso cane akenewe cane cane kuri abantu ndababwiye. Nayo Irakoze Olivier umwe mu baje gutanga amaraso avuga ko anezezwa no gutanga amaraso kuko ngo abarokoye ubuzima bw'abantu. Narinje gutanga amaraso kuko bari basanzwe babihimiriza, nkaba ndyoherwa cyane iyo ntanze amaraso kuko mba ndokoye abantu benshi. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 5 iheze ishirahamwe APADECO ribayeho.